Inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bya Region Week, aka n'akaryo keza aho tubashikiriza ibiganiro tugirana n'abantu badasanzwe bariko barakora ibidasanzwe mu bijanye n'ibikorwa bikorerwa mu Burundi canke hakurya y'imbibe z'u Burundi. Umunsi rero nagize ibakwe ryo kuronka umushitsi tuza kuganira. Umushitsi tuza kuganira rero reka ndamusabe atwidondore. Kaze woshobora kutwidondora tubwira murakoze cyane bwana Fabrice. Je nitwa Jackson Bacumi, cyangwa DJ Jackson. Nkaba ndi umurundi abangaha muri Swede, mu gihugu ca Swede, muri Scandinavia. Ego urakoze, karibu kuri Region Week. Turanezerewe kabisa kukwakira. Ikibazo rero cya mbere nagira mpereko, benshi barakuzi yuko ufise kompani yitwa Bukivu Lab. Utubwira Bukivu Lab niki cyatumye mwiyumvira gukora kompani nk'iyo, byatanguye gute? Murakoze kuri iki kibazo. Bukivu Lab bisigura Bujan Kigali Vibes label. Donc ni inzu y'umuziki iriko irakorera mu Burundi kuva mu 2013. Niho twayandikisha mu iki kigo ca P candika amasosiyete. Igituma rero twayikoze ni kugira ngo hari mu ntumbero yo kugira natwe tugira ikintu duterereye mu ruganda rw'umuziki w'u Burundi, bisa naho ucishakisha kandi ugikeneye inguvu zitandukanye ziva hano henshi kugira ngo ushobore kuduga ushike ku rwego rw'ibindi bihugu. Ni muri iyo ntumbero rero twiyumviriye gukora label, inzu isanzwe ihinyanyura umuziki, igakurikirana inyungu z'abaririmbyi, igateza imbere impano zabo, ikongera ikagerageza kubashira ku masoko. Muri make n'ivyo ntagize kurondogora mu bintu byinshi cyane. N'ivyo ikindi kintu novuga gicatumye niyumvira jewe personally gukora label mu Burundi ni iyi sous-emploiement iri mu Burundi, kuko abantu batagira akazi. Je birambabaza cyane, birambabaza hama nk'umu Burundi aba muri diaspora. Iyo spirit yo kuvuga ni niki noterera ndayifite kabisa, ndayifite. Niyo nindi nikindi gituma kiza ku ivyo bindi byinshi byatumye tuyumvira gukora label mu Burundi. Ego numva ari igikorwa cyiza cyane. Ikibazo rero ndakwibaza, abantu benshi turakunze kumva label abanyamiziki. Mbega label mu ncamake niki? Ikora gute? Ifise akazi akahe? Mbega bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ati ndabona yuko igikorwa nshaka gukora ari label? Biba byahereye hehe? Label ni akahe kazi ka label? Okay, ngaruke gato kw'iryo jambo label. Label kubisanzwe naho ari izina rikunda gukoreshwa muri music, bishatse kuvuga inzu ikora ibintu binyene bijanye n'umuziki. Ndaca ndabigarukaho, ariko label ni irindi jambo rifite n'iyindi siguro iri un peu generalisé, ishaka kuvuga une marque. Kusanzwe urya label ça veut dire une marque, ni kuvuga sinzi ko mwumfasha mu Kirundi kuntu marque twoyita ariko ni ikintu ciranga kandi gishobora kwidandaza. Ariko then uje muri music biriho specific. Label muri music bisigura ni inzu ifise ikurikirana chaîne de valeur kuva muri création igakomeza donc
production ikaza ikagenda kuri distribution commercialisation ni ukuvuga umuririmbyi ari muri label aza afite akazi ko gukora umuziki 100% kandi agafashanya sinovuga agakorana na personnel bisanzwe uri muri label kugira ngo ibikorwa biriko birakogwa byara umusaruro. En fait novuga ni nka structure de commercialisation vraiment dans la musique. Voilà, ni industrie kubisanzwe musicale. Niko no kivuga. None ntaguciriyemwo nka label ica amafaranga gute? Umuntu afise nka label bigenda gute kugira aca amafaranga ryari? Mushatse kuvuga ingena yinjiza? Ego. Yinjiza label y'umuziki yinjiza amahera mu buryo bwinshi cyane. Ubwa mbere hariho ivyo bikogwa muri indani muri iyo label nyene ibyo by'abaririmbyi nivyo bwa mbere ho bibanza bikadandazwa. Kuvuga imiziki dukora itegeza kudandazwa n'amaclip buriya imwe aradandazwa. Hama ikindi naco kigira kabiri gikomeye turetse ivyo binazana n'amafaranga atari menshi cyane iruhande yaho iyo label nyine nayo niradandazwa. Nukuvuga iyo mark ni kidandazwa gikomeye cyane. Uvete ni nkuko wewe uvuga nka equipe tuvate nka Real Madrid na Barcelona na Carolina hanze cyangwa Vitaro ni label ujya nayo ni mark. Iyo mark ça se vend. Ukuntu igurishwa hari ibintu bita les produits dérivés de la musique bifatana niyo mark. Donc uko label ibe iri kiramenyekana niko ishobora kuba ifite ububasha bwo kudandaza ibintu bitandukanye bifatiye kuko kumenyekana ifisi. Kandi uko tumenyekana label imenyekana bivana nabo baririmbyi nyene dukorana kuko umuziki ni ikintu gikwira ahantu hose bigatuma label donc iyo marke yacu iduga ikamenyekana tugashobora rero no kuyidandaza. Ubwo rero n'ubundi buryo novuga bugira kabiri bwo kwinjiza amafaranga. Hariho ubundi buryo bugira gatatu bujana n'ibiraka by'abaririmbyi. Ibiraka by'abaririmbyi navyo biratuma label ishobora kwinjiza. No kuvuga nivyo bita bookings umuririmbyi akenegwa ahantu hari akagenda guperforming canke twibwe natwe nyene label turashobora gutegura ibintu bitandukanye byo kugira ngo dushikane guhuza umuririmbyi n'abafana biwe tukabikuramo umusaruro. Hama hari ibindi bigira kandi navyo bikomeye cyane bishobora kutunjiriza muri label ni biye byo kugurisha espace de publicité kuko uko dukora muri label as a music organization tugenda twagura imbibe cyane especially nk'ubu turi mu bihe bya revolution digital usanga tugenda tu power visibility. Iyo visibility rero amasosiyete yandi turashobora kubahako bakaduhemba kugira ngo bashikane ibikorwa byabo kure nibiye muramubona by'aba brand ambassadors kuko ni ibintu bicikana ibintu kure cyane mu mwanya muto. Donc twebwe icyo dukora gikomeye cyane kaba gakomeye nako kuduza brand yaba y'umuririmbyi yaba iyacu nyene ya label. Then kiba gisigaye nuguhamagara amasosiyete abisobanukiwe abitegera agaprofita rero iyo espace tuba twamaze gukrea yabari nziza cyane. Ego ndumva yuko ari chaîne kabisa iri bien organisée. Yani chaîne ikomeye cyane. Ego ikibazo rero ikibazo ncangira ni mbega
kugira ngo nk'akarorero mwakire nk'umuririmbyi muri label yanyu, mbega ni iki muraba kugira ngo umuririmbyi ashobore kuvuga ati jewe ndarose contrat muri iyi label? Hajya hanini ya ikintu muraba ku muririmbyi ni giki? Je ibiri simple cyane. Ikintu ndaba kenshi number one mbanza kuraba ni capacité yiwe, le talent. Donc mbanza kuraba capacité vocale ziwe, eske arafite ijwi ryiza rishobora gukora aka kazi, kuko murabizi ari abaririmbyi benshi usanga bashaka kuririmba vraiment batabishoboye, ariko kubera gusa bikunda mugasanga ntabwo ubwo bushobozi afise, kuko ivyo byose niko ndavuga bya commercialisation vyiki utafise iyo la base yo ni nka fondation le talent, utabifise nta kintu na kimwe ushobora gukora. Ariko rero iruhande yaho hari ibindi bintu turaba, eske kuje kuri ibikorwa tuzokora biri commercialisable, kuko buriya ibintu bya music navyo ne biri mu tundi tuntu twiruhande dukomeye cyane. Donc hari igihe usanga bitashobora kukorohera kudandaza ibikorwa vy'umuririmbyi. Ivyo byose turabiraba, tugafatanya rero izo critères zose, tukaborda umuririmbyi, eske turashobora gukorana. Ariko ivyo nibaza gushika no munsi niko twagiye tubikora, mugabo muri kazoza dufite imigambi yo kurokrita dukoresheje n'ibintu by'ama competition kugira duhe amahigwe abantu bose, donc même le public ifashe guhitamo. Mugabo gushika no munsi twagiye twebwe twihitiramo abaririmbyi dukorana tubanje kuraba mbega twodandaza. Yego, numva kwera ari yindi industry kabisa isaba ubuhinga, isaba no kugira strategy. Kuri ico nyene ndabibarije, turazi yuko nko ngaha mu Burundi dufise amalabel menshi aizo bita Bantu Boy, Empire Avenue. Yego, uri kuraraba nakahe karusho Bukivu Lab ifise uvuga ati iyi niyo marque de fabrique yacu canke akaniko kabijya twebwe dufise tuba turushije abandi ko barakaye? murakoze. Abo bose ndabazi, le bonda ziri ngaho mu Burundi, arona za Master Music mutavuze, The Fighter Production, DB Entertainment, za Simba Gang n'izindi. Sinkunda kwivuga ibigwi jewe mu buzima bwanje, nkunda ko abantu bandaba aribo bavuga ibiye bimeze uku. Ariko ikintu nzi nuko Bukivu Label dufite natwe ibintu amavision yacu, kandi cyane cyane ikintu tuba twifuza nuko iyo umuririmbyi yinjiye iwacu igihe azosohoka vraiment aba atandukanye. Ariko rero mu mikorere naho nibaza ko Bukivu Label natwe dufise uburyo dushobora gukora n'abaririmbyi benshi cyane mu buryo butandukanye. Sinzi ko ivyo hoye bihari ahandi, mugabo buriya ntituratangura gukora mu makampanye yavyo. Twe ntidukorana n'umuririmbyi dufitaniye amasezerano gusa, dufite amasezerano y'ubwoko bwinshi ushobora gukorana n'abaririmbyi, naho hoba kwamamaza ibikorwa vyiwe cyo cyonyene gusa, atari no muri label. Afisa arashobora kuza nk'umukiriya wanashaka kanatwishyura twe tukamufasha gukora ivyo dushoboye, akatwishyura amafaranga n'ibindi byinshi bihari. Sinkunda kumenya deeper cyane ukuntu ibindi bintu bigenda mu yandi malebo, mugabo twebwe nyene nuko dukora. Kindi naco gitandukanye novuga, twe turafise n'izindi service dukora za marketing, nk'ibi vy'ama administration des réseaux sociaux, turahamagarira nk'ama institution abona afite ibibazo byo gukora ibintu nk'ivyo tukabibafasha, kuko tuba dusanzwe amalabel ibintu vya music n'ibintu dusanzwe dukora muri za internet na social media. Donc ivyo
turabikorera n'abandi bantu basanzwe atari abamenyose. Donc iyo ni Bukivu label. Sinzi rero ngo novuga ngo turi different n'abandi mu buryo mu ikintu uzi nuko urugamba turiko ni rumwe, turiko twese tugerageza guteza imbere umuziki w'ikirundi. Yego ndumva yuko ibikorwa mukora byo kumenyekanisha bitagera ku baririmbyi gusa, ahubwo muvuga muti turashobora no gukora tugafasha n'ama entreprise kugira ngo nabo ibyo bakora bimenyekane, nimba nabitahuye neza. Cyane bose. Yego none akibarize niki uri kuraraba yego nka kuri umuziki wo ngaha mu Burundi ukagereranya n'ahandi abandi bantu bageze, na cyane cyane nko ngaha mu karere wavuze yuko ari Bujumbura, Kigali vibe, uri kuraraba urabye nk'umuziki w'u Burundi ni yihe force dufise, ni ubuhe bushobozi dufise, na akahe karusho dufise par rapport y'ibindi bihugu, vuga ati iki kintu ndabona yuko twocubakirako. Urakoze cyane. Ubwa mbere hoho ikintu novuga gikomeye cyane abarundi dufise turetse iruhande y'uko dushoboye, novuga ko turacari vierge mu bintu bijana en terme y'ibintu bya industrialisation de la musique. Turi nk'abashasha aho nshatse kuvuga nko kuri twebwe amalebo. En tout cas tubaye sérieux avec le travail, izi lebo zibone kubuye nizo mu myaka ijana zizoba nyene zikomeye cyane, kuko ni nk'iza mbere ziriko ziravuka. Novuga je nko muri 2013 nza kwa enregistrer label i Bujumbura muri Api, nta zona rinzi zihari kwa, nta label je narinzi turetse iyo novuga twace tugira ku isoko hafi nka rimwe yitwa Iko Multi Service, ariko icyo gihe ntazari zihari. Donc nukuvuga iyi système ya industrialisation de la musique ni twebwe tugera tuyiduze kwa. Urumva en terme de compétitivité tuba dufise iyo chance yuko duga kuva mu ntango. Ku kindi naco cukuraba kugereranya n'ibindi bihugu, twebwe dukorera muri music ntabwo turi des acteurs isolés par rapport aux autres. Turi cyo kimwe n'abadandaza ibijumbu, n'abadandaza amateke, abadandaza ibinyobwa. Nous évoluons dans un milieu iri difficile, igoye quoi. Donc ivyo ni ibintu tuzi ko PIB igihugu cyacu yamiri hari inyuma. Donc duzi ko abarundi bafite ibibazo bya pouvoir d'achat. Donc tugashaka tunadandaza n'ikidandazo kigoye, aho le loisir kenshi ikunda kuza inyuma cyane muri ya pyramide ya Maslow, izari inyuma, ibintu byose bindi byabanje gukwira n'umuntu aza kuyumvira sopeye le loisir. Ni kuvuga je ni kintu ndavuga cyane, umuti w'ubukene bw'igihugu cy'u Burundi uhagaze kuri bari abantu benshi cyane bari mu gihugu hagati batari economiquement active, bari n'abakiriya potentiel batahari kwa, badaparticipa muri economy y'igihugu. Buriya bari nibo tugura imiziki yacu, yaba bari bafise za smartphone, yaba bari bafise amafaranga mu mufuko. Donc ivyo rero ntibidusiga inyuma ngo nikora turi lebo. Tuba turi nyene muri yo milieu dusangiye n'abandi ba acteurs économiques. Ikindi kintu rero de plus cyo duhurira twebwe mu banyamuziki nuko la musique c'est un bien international, global quoi. Ni kuvuga ka produit neza ubu ufite amahirwe vraiment ukoze ibintu byiza, amahirwe aboneka yo gushobora kuba streamed all over the world, cyangwa ukagira nk'umuririmbyi akagira fan base hanze y'igihugu. Ivyo rero ni ikintu gikomeye dusunze abandi badandaza basanzwe, kuko nk'umudandaza lambda w'umurundi kugira ngo ashobore gufata nk'isoko only nka East Africa bimusaba ingufu zikomeye cyane, ariko twebwe
birashobora kugusaba juste kubalance indirimbo kuri YouTube bikaba byabaye. Numva yuko igikorwa mukora na cyane cyane au profit y'aba artiste ari igikorwa gifise akamaro. Mbe nyene nabahe ba artiste mufise muri labo yanyu ubu? Uwe dukorana n'umukenyezi yitwa Esther Nishimwe, hamwe n'umuraperi yitwa Stick, ariko hari n'abandi baririmbyi bashobora kuza muri lebo gukoreramo ibikorwa byabo badafise amasezerano exclusive. Ari umuririmbyi yitwa Ice Kado w'Ingozi, hariho n'abandi ubu ntashobora kuvuga ko tutaraheze ibintu by'amanegociation. Mugabo dushaka twebwe gufasha umuntu wese yumva bikeneye. Sinkunda ijambo gufasha, reka ndarikosore. Dushaka gukorana n'umuntu wese yumva bikeneye, kuko ari igihe tuhenda ngo turafasha, ntidufasha vuba. Durakorana n'abantu bafite iyo ubushake, bafite n'iyo besoin, kuko hariho nk'abaririmbyi no munsi mu Burundi bataramenya ukuntu bashobora no kugurisha ibintu byabo, ibikorwa byabo nk'ibihe by'ama digital distribution batarabimenya. Abo bose nko kugira tubikorane n'umuririmbyi ntibisaba ngo agire amasezerano yo kuba ari mu nzu indani. Nuko no kwishisha kibazo cyawe, ariko mu buryo bwo gukorana 100% ni Esther Nish na Stick. Ego na baririmbyi beza. Esther Nish ndamuzi, afise ijwi ryiza rimeze neza, nkuko wabivuze. Ufatiye kuri bimwe wasigura uti ufatira ku muntu afise ijwi ryiza, afise talent. Ego kuri ujya muri by'ukuri warakoze igikorwa cyiza, wahisemo neza. Ariko ikindi kibazo gikomeye nawe waruhije kugicishamo ni ikintu cy'uko internet isigaye ifite ikibanza gikomeye muri industry y'umuziki. Mbega uriko uraraba abaririmbyi bacu bo ngaha mu Burundi, ni izihe ngorane bakunda guhura nazo, na cyane cyane nk'iyo hageze nk'ikibazo cyo gusambaza canke kurungika imiziki yabo kuri internet? Ingorane zoba ziri hehe? Kuko hari n'igihe usanga hariho nk'uko n'indirimbo ntamenye aha tegerezwa kuyishira kugira ngo banze kumuzanira umusaruro. Byo bimeze gute? Ico kibazo kirakomeye cyane, merci. Kuko ndabizi ko gihari kabisa, kandi kirabera intambamyi abaririmbyi batari bake. Hariho ikintu kijana nemeje kuvugaho gato, ikintu kijana na ubukene, la situation, la santé économique y'igihugu. Ibintu bijana na internet na birafitaniye isano rya hagufi na hagufi n'icyo kintu, kuko aba internet users mu Burundi, abantu bakoresha internet si benshi cyane. Ngira ngo turamaze kubona nk'ibintu by'amastatistike, abantu bari muri za limitere za Econet Leo, usanga ari abarundi bake. Donc bigaca bituma rero abaririmbyi bibavuna cyane kuduza fan base yabo kuri kwizi mbuga, mbese no gushikana ibikorwa byabo kure, kuko nk'icyo nayiko ndavuga cyo gushikana ibikorwa hanze bisaba ama investissement, imitahi minini ya cyane. Urashobora gukoresha imitahi ugaca ugenda byihuse. Ubundi buryo bushoboka naho no kudugira muhira d'abord, ukabanza ukaduga kabisa sawa muhira, hamukaba remarquer de l'extérieur, mugabo ufite muhira hameze neza. Icyo rero nico rero kigora abaririmbyi bo mu Burundi, ukuntu bodugira muhira deja, kuko tutibagiye n'ikintu cyo mu migenzo yacu, usanga imiziki abantu barayifashe nk'ibintu by'imikino igihe kirekire. Sinibaza ko ariko kimeze uno munsi, bigenda bihindukaho gato. Mugabo mu myumvire y'abarundi ntabwo
ibintu byo gukora muri musique abantu bigeze babifata ko bimenga n'ibintu bisaraye boha attention niniya cyane bumva bo yumviriza gusa imiziki bakayumviriza bakirenganira mugabo l'idée yuko ivyo bintu nyine abantu bagomba kubihemberwa canke arakazi ntabwo mu myemerere y'abantu mu myumvire y'abarundi ari ibintu birimo cyane ariko turi ngaha kugira ngo tubihindure tuhindure iyo myumvire kandi nibaza ko le Burundi c'est un pays émergent quand même tudasubiye kugira ibiriya bibazo bihora bidusubiza inyuma vy'imitekano muke n'imvururu Uburundi nibaza ko ni igihugu d'ici 10 ans kizoba kimeze neza cyane kandi y'iterambere rije buriya nta ibintu bisigare inyuma n'ibike cyane usanga ibintu byadugiye rimwe nibyo by'ama social media nibaza ko bizoca bijamo icyo kibazo kigakemuka hari ikibazo gikomeye uvuze kandi urakoze kukizana ni kijanye n'agahembo k'umuririmbyi gikunze kugaruka cyane mu biganiro nkunda kugira n'abartiste gikunze kugaruka cyane aho ngeze amaso mbega ni ikihe kintu cokorwa kugira ngo agaciro k'umuririmbyi n'agaciro k'ibikorwa vyiwe gashobore kumenyekana abantu bumve yuko umuririmbyi ari umukozi akwiye impembo yiwe ni ikihe kintu cokorwa wow urakoze kuzana ico kibazo kuko naje ndakigwaye ubwa mbere ho abaririmbyi bariko baravunika bonyene bona twebwe mu malebo turiko tuvunika twenyene duha agaciro ikintu gifitiye akamaro kanini y'igihugu no kuvuga nk'ubuye kw'ivyo vy'ibiciro bihora bigorana cyane iyo hageze ko dupatana iyo hageze ko ama-entreprise akenera abaririmbyi mu bintu bijana n'ama-sponsors canke ibintu bijana n'ibindi bintu byinshi ngira ngo muribuka nko mu mwaka wa 2019 hari sida yigeze kuba aho umuririmbyi wo muri Tanzania yitwa Diamond yigeze kuza gukora igiteramo cha finale ya Primusic agakora amasaha 2 agahembwa miliyoni 100 pandake Satbi na Fariaz bari bakoze tourne y'ibiteramo hafi birenga 30 bakaba bahembwa amahera amakeye cyane donc uri kuraraba en terme y'amantuze ya equité menga hari mu kintu cyane justice naho wovuga ngo Diamond n'umuririmbyi akomeye cyane naho boshiramo ico kintu ntibikuraho ko habaye akantu ko kurenganya donc usanga rero ivyo biba kubera iki ni kubera hariho umu acteur umuntu yategerezwa kuja mu ivyo bintu nibaza atajamo kandi uwo muntu sindamucakure n'umuntu yitwa Obedea Office Burundais du droit d'auteur kuko le droit d'auteur ni kintu ni police iri ngaho woye icungera ibikorwa vy'umuntu kugira ngo d'abord ntivyononekare cyangwa ngo bikoreshwe mu buryo butaribwo kandi bikamutuma ashobora kubibamwo kwa donc bikamutuma donc ntirigera ishiraho novuga gute ni nk'amategeko avuga ati ibi bintu ibintu by'ibiciro byifasha uku ntimurenza aha ntimuje munsi yaha ivyo bintu nibaza ko ari bo bategeza kubikora iruhande yaho rero abaririmbyi baca bigwanaho bagapatana kwabo kandi bigaca bibavuna cyane kuko abantu baduha ibiraka baratudurira arakubwira ati fisaya nutayashaka ndaja kurondera uwundi cyangwa bagakoresha uburyo bw'abakomissionnaire basanga batumye nk'umuntu araje agapatanira abaririmbyi hanyuma agaca agenda akababwira ati naya na ronse donc usanga harimo ibintu byo gutesha agaciro gakomeye cyane umuririmbyi ariko nibaza ko amalebo ngaho we niho aza agafasha ikintu gikomeye cyane
kuko iyo umuririmbyi ariko arevuriwa muri label hariho akantu gahinduka n'abantu baza kumuha ibiraka baramenya ko hariho pourcentage ziwe n'izesha muri label barabona ko hariho abantu bahembwa ari chaîne ndende ugasanga rero barakiyumviriye iyo uvuze amahera n'abo ari menshi sico kimwe n'ujyaye ijana ico rero ndagipointaho cane ndasaba vraiment leta y'u Burundi nayo ikore nta muntu asaba leta ngo ize kutwandikira imiziki canke ngo biduha amastudio oya mugabo hari igice cyayo nayo cyayo maruwa cyayo mategeko yo korohereza abaririmba yo ntibinayigora kuyashiraho ntuzeya restrictire zose zirakwiye nibaza ko ako kantu gagiyemo ibintu byoba byiza gusumba ego ni ikibazo nibaza ko gikwiye kwigwa neza kuko ntibyokunda yuko umuziki utera imbere abantu batawukuramo umusaruro exactement cyo nico kabisa kandi akazi katubashwe biraboneka yuko hobe ntambamye nini ya kugira ngo umuziki w'u Burundi shike ku yindi ntamba ikibazo rero nobaza mbega nyene turi muri bigoranya mbega nizihe n'izindi ntambamye mubona muri industry na cyane ngaha mu Burundi nizihe nibe bintu bibagora nka label unze kubona muri industry y'umuziki w'u Burundi byinshi nabivuze hariya hejuru bijya sindabisubiramo byoye vyuko isoko aba ari ntoyi icyoye sindagisubirako cane ariko ikindi novuga ni ikintu kijanye n'ubumenyi pour l'ensemble ya twese usanga hariho ibintu dukenera kwiga kandi abarundi urazi ko turi abantu bakunda kwihagarara ko hariya bahora bavyita ngo jokone ngo kwigira jikone turi abantu bakunda kwigira baje kone ugasanga ntidushaka kwiga ibintu tutazi donc hariho ukuntu ushobora kubona l'industrie musicale burundaise ukamenga iri amateur ukamenga ntiri professionnel quoi kuko c'est vrai hariho abacteurs babikora mu buryo bwo gusurvivinga bwo gusurviva je dois vivre qu'est-ce que je dois faire alors donc reka nibereho donc ivyo rero ntibirépondre à la question de professionnalisme donc ivyo birabaho ariko avec le temps icyo ni kibazo mbona menga kigenda kiraba solde kigenda kiragabanuka abantu gagne beaucoup plus de l'expérience hanyuma ikindi kintu novuga gikomeye cyane cy'intambamyi yoyo iboneka ni ibintu bijana n'ama investissement donc les capitaux plutôt hariho abajene benshi usanga bafite ubushobozi mugabo ugasanga ntibagira imitahe yo gukora kuko umuziki urazimvye bisaba materiel zimvye bisaba gukora amaclip meza azimvye nta mitahe benshi baronka usanga rero bapfanye intuntu yo kuba bafise le talent cyangwa bafise wanashaka n'umushake ukwiye gukora mu basanga barabura les capitaux kuco oye no pointa ko naho leta igomba kudufasha sinzi ko hari prédoire ishobora kuba les institutions bancaires mu Burundi ntiziremera iyi secteur ya musical ya entertainment ivyo wenda bivuga ko ndabizi hariho banke jewe yandungitse imbwira ngo muzogaruke ikindi gihe kuko pour le moment ibintu mukora ntitubibona neza donc nibaza ko barungika la barche no kugira ngo ahubwo tubereke ko vraiment ibyo bintu birabaho birashoboka batwemere kuko handi vraiment même muri monde ya filme newspapers na music ibi bintu byose bya media handi barakora n'amabanki kuri kwame notanga karoro nko muri Nigeria nkari amafilme menshi yabaye ya trendings all over the world
accepté kw'isi hose muri Amerika kaje no kuri za Netflix usanga ama production yabaye financé par des banques. Donc sinibaza mu gihe twebwe mu Burundi hari ikintu nkunda kwiyumvira buri model ya economy dukoreramo aujourd'hui kw'isi ni imwe une banque burundaise nibaza ko usanga ikora comme une banque française hari ibintu bahurira. Alors mu gihe turi muri economy mezuko il faut ko abantu bameta en tête que dutegereza gukoresha iyo model nyine nta bindi bintu bindi on va pas inventer. Ni kuvuga il faut refinancer le hajya bavyita gute il faut gufinancer economy ama institution icabereye ategerezwa un jour ou l'autre kwiyumvira dutegereza gufata iyo risk tugashiramo amafaranga none iterambere rizoba gute abantu baguma bibroka tumwe bashaka amakapito plutôt gushira ibintu mu masecteur ari garanti gusa nivyo shoboka umva il faut gusohoka mpe muri comfort zone abantu bakatandukira bakaja no mu bindi bintu naho baba batavyumva cyane. Iyo ntambamye rero irakomeye bwana Fabrice. Lo capital irabuza abatala menshi cyane kuba bicaye ngaho we badashobora gutera imbere ngo babe competitif wanashaka no ku rwego regional cyangwa international. Ego urakoze cyane mu kurangiza mfise utubazo tubiri nashaka kukubaza. Ego mbega ni iyihe mpanuro woha nk'umujene w'umu-investisseur ashaka kwinvestisa mu bintu bijanye na industrie ya music haba muri evenementiel ya music cyangwa kugira label nk'uko kwiwanyu ni izihe mpanuro bivanye na experience mufise ibyo mumaze kwiga niyihe mpanuro mwoha umuntu agira yiranse nko mu gukreya label? Ikibazo cyiza vraiment nagikunze. Hari label hariho ibintu bita management na label kenshi abantu bakunda kugira gufatanya kandi bidasa. Ubwa mbere ho umujene ashaka kugira icyo kintu cya label no musaba no muhanura de par mon experience jewe personnel nabonye no musaba kubanza kwiga cyane kurondera information zikwiye kuri fonctionnement ya label akabanza akabijamo donc yabanje kumenya le circuit ukuntu bigenda. Donc ntace afatwa na nuko peut-être yo babikunda canke abona biriko bimuzamo cyangwa abona menga bigezweho ace yobanza akiga akiyumvira sur les stratégies z'ukuntu ivyo bintu bishobora kuvyara umusaruro cyane hanyuma akabijamo. Ikindi no ushobora gukonsera nk'umujene ni uguhera mu mastructure ahari ukavuga uti je vais évoluer muri Bukivu Lab banze nkoreremwo mbe manager w'abaririmbyi hanyuma peut-être nanje nzokora ikindi kintu gikomeye cyangwa ngene muri Band Boy cyangwa muri Empire n'andi henshi nkoreremwo nduze dore experience kuko icyo kintu cyo nabonye kiranatugora mu Burundi ukuntu abantu bashobora gukorana mu nyungu za bose. Umuntu adakoze ikintu cyiwe uno munsi hari model mu Burundi y'ikintu canje ikintu nakoze izo ni gwanjero basanga abantu biriko biranga ko bakorana kandi umuntu arashaka kwevolera mu kindi mugagaza ukora ikintu ciwe après afise beaucoup plus d'expérience. Umuntu yakoze WhatsApp ya evolera hajya hari muri Facebook muri Yahoo cyangwa sinibuka neza ngo il était un programmeur quelque part hama il a gagné de l'expérience aragina aragira intuze ibintu vyiwe. Donc ntitwihute cyane kubera tubona le terrain evere jana kuri anabivuze hejuru umuntu ngo aca yasimbira lebo zo kwizina gusa lebo zo kwizina nta kintu ziba ziriko zirafasha industry ahubwo zisubiza hasi cyane kuko na twebwe nta hantu turagera turacari hasi
Voilà, ni impanuro nk'izo vraiment nshobora guha les jeunes bafise ambition yo gukora music. Abaririmbyi nabo ntibagume bonyene baje mu masuri, nawe yo bari team yiwe imufasha gukora ibikorwa vyiwe bakorana ni sawa, mugabo abaririmbyi bareki gukora single donc bonyene ko kuko baba basubiza ibintu hasi nabone. Ego urakoze cyane. Akabazo ka nyuma nagira mpereze ko mbega nubuhe butumwa mushikiriza abafans banyu, mbega muri iri cimi ko mutegura iki, umuntu yoshaka gushigikira aba artiste banyu yokora iki? Mu majambo avunaguye dusigaranye nk'umunota umwe. Nihuse abafana bo n'abantu twemera cyane nibo baduhemba turabashimira d'abord, nibwo butumwa mfise kubashimira, hama no kubasaba bakomeze bakunda ibintu byacu. Hariho n'abantu usanga bipartage tutanabibatumye kubera babikunze gusa. Ikindi naco ni ukutwandikira badukebura, ntibadukarire rwose, bamenye ko natwe turi abantu ari byo twihendaho, baze baratuterera ivyiyumviro. Hanyuma ikindi naco mwari muvuze c'abantu badukeneye, turafise bureau mu Kigobe, avenue du Cinquantenaire numéro 4 niho dukorera. Ari umuntu akeneye ibyo tumukorera canke akeneye icyo yokorana n'umuririmbyi wacu, arashobora kudusanga aho kuri bureau zacu, canke akaraba ku ma social network yacu, hari ama contact yose ashoboka. Nivyo novuga kuvyo mwari muvuze by'ibikorwa navyo. Estanish afise seri y'ibiteramo ariko arakora by'abandi atari vyiwe, ariko yarafise na tourne mugabo yabanje kuba arayiretse kuko ntibita umwaka, arashobora kuzoyikora n'ikindi gihe. Stick nawe ari mu bikorwa vyiwe bisanzwe by'ama production, ibintu nibaza azoshira hanze vuba na vuba. Nivyo novuga bijana na Bookiv Lab. Reka ndabashimire Mr. Jackson, mwagize neza gufata akanya kugira ngo muganire na Region Week mu kiganiro cyayo Business in Burundi. Turabashimiye, mukomeze mushike kure, muko mukora ibikorwa byiza cyane. Murakoze cyane Fabrice na Region Week, namwe mutera imbere mu muzinga, zogaruke gukora interview mufise visibility hose kwisi nzima. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Merci. Sawa.